Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangira amajambo dusanga muri Zaburi ya 13 umurongo wa mbere haravuga ngo uhoraho uzogeza hehe kwa munyibagira iminsi yose, uzogeza hehe kumisha mu nyonga hawe. Dusangira ijambo rivuga ngo gusuka imbere y'Imana ibiri mu mutima wawe. Akenshi iyo dufise ibibazo bituremereye mu mutima, umuntu arondera umugenzi we wo hafi kugira ngo abimusukeko, amubwire ibimuremereye kugira ngo yumve ko yoruhuka. Ariko turakunda kubikora tukibagira yuko abo tubwira ari abana b'abantu. Urashaka kubwira umugenzi wawe ukamutera kubabara gusumba uko warubabaye wewe, cyangwa ukabimubwira kugira ngo agusengere ariko ugasanga ntiyigeze agusengera, yaravyibagiye. Ahandi naho ukabimubwira ntibigire ico bimubwiye, canke ntaba umuntu afise ingabire yo guhanura, yo gutera intege, ngo agutera intege kugira ushobore kwihangana. Iyi Zaburi twasomye ni Zaburi ya Dawidi. Urumva neza usomye iyi Zaburi yuko Dawidi ibi bibazo byari byo yaramaranye iminsi myinshi cyane. Hanyuma abwira Imana ngo uzogeza hehe kwa munyibagira iminsi yose, uzogeza hehe kumisha mu nyonga hawe. Burya hari igihe tugira ibibazo bigateba bikamara igihe kirekire. Imana yiretse kutwishura ibibazo bigateba, ibifise intumbero, ibigomba kuduhingura, ahandi naho ikagomba ko dukura mu kwizera. Rero ni wabona ufise ibibazo bikamara igihe kirekire, ntuzoba ubaye uwa mbere. Dawidi byaramubayeko, jewe byarambayeko, hariho n'abandi byabayeko. Rero ntuze widoge, nagira ndakwibutse yuko amasengesho niyo yonyine azotuma usuka ibiri mu mutima wawe ukabisukira Imana. Kandi aha niho bazomenyera umuntu uwo yagize uwa mbere uwo ari we. Mu buzima bwawe nihaba hari umugenzi ari we wa mbere, niwe uzobisukira. Ariko umuntu yagize Imana ya mbere, ikintu ca mbere n'imbere yuko ubibwira umugenzi ubanza kubibwira Imana. Ivyo rero tubivuga mu masengesho, kandi ugasenga wizeye. Dawidi yasenze yizeye cyane gose. Usomye ku murongo wa 5 niho bibonera, havuga ngo ariko nizigiye imbabazi zawe, umutima wanje uzonezererwa agakiza kawe. Umurongo wa 6 nawe uravuga ngo ndaririmbira uhoraho kuko yangiriye neza. Dawidi yagiye gusaba nubwo byari ibibazo bimaze umwanya muremure, yari yizigiye ko Imana igiye kumugirira neza. Yasabanye ivyizigiro. Na wewe ni wawe ufise ibikugoye mu masengesho uzosenga, uzosenge wizeye, kandi Imana irumva gusenga. Reka ndakwibutse yuko Yesu ari we yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura. Nuko rero ukaba ufise ibikunanije, genda kuri Yesu kandi ubikore usenga. Imana izokumva iri mwijuru ikwishure, ugira amahoro. Itarana kwishura wamaze gusenga uyibibwira, uzogira amahoro yo mu mutima. Nuko rero wimenyereze gusuka ibyuzuye muri wewe bikugoye, ubisuka imbere y'Imana. Imana ibahezagire.